kaze mu gihe c'impemburo. Bakunzi twama dusanga ijambo ry'Imana mu kiganiro igihe c'impemburo, ndabaramukije amahoro ya Kristo. Ijambo dusanga riri mu gitabo c'umuhanuzi Yesaya igice c'icenda umurongo wa mbere gushika ku w'indwi. Yesaya igice c'icenda umurongo wa mbere gushika ku murongo w'indwi, handitse ngo umutwe w'amajambo uravuga ngo Yesaya avugishwa ivy'umwami azovuka ari we mukiza. Umurongo wa mbere: ariko ntibazosubira kwiriranira ukundi kuwahoze ari mu mubabaro. Mu gihe ca kera yateye agakenge igihugu ca Zebuloni n'igihugu ca Nafutali, ariko mu gihe co hanyuma yagiteye icubahiro. Ku nzira ikikiye ikiyaga hakurya ya Yorodani i Galilaya h'abanyamahanga, abantu bagendera mu mwiza babonye umuco mwinshi. Ababa mu gihugu c'igitutu c'urupfu nibo bakiwe n'umuco. Wagwije ihanga, wabongeye umunezero, banezererwa imbere yawe nk'umunezero mwiyimbura, nk'uko abantu banezerwa bagabanganye iminyago. Kuko igiti c'ingogo bamuremeka, n'ubuhiri bamukubita mu butikogwa, n'inkoni yamuhahaza wabivunaguye nko kuri wa musi w'Abamidiyani. Kuko ivyakingira abafise ibigwanishwa mu ntambara n'impuzu zivumbagajwe mu maraso bizoba ivyo gucanwa bibe inkwi z'umuriro. Kuko umwana tuvukiye duhawe umwana w'umuhungu, ubutware buzoba ku bitugu vyiwe. Azokwitwa igitangaza, umujanama, Imana y'ubushobozi, Data wa twese ahoraho, umukama w'amahoro. Ukugwira k'ubutware bwiwe n'amahoro ntibizogira iherezo. Ku ngoma ya Dawidi no ku bwami bwiwe bibukomeze, bibushigikize guca imanza zibereye no kugororoka, uhereye none ugashitsa ibihe vyose. Umwete w'Uhoraho Nyen'ingabo uzoshitsa ivyo. Imana ishimirwe ijambo ryayo. Mukundwa, muri iki gihe c'impera z'umwaka, igihe c'ukwezi kwa 12, ico twibuka cane, abantu bahimbaza banezerwa, ni igihe twibuka ukuvuka k'umukiza. Kandi ni igihe n'impera y'umwaka abantu baryoherwa ko bahejeje umwaka neza, bitegura kwakira umwaka mushasha. Muri iki gihe nyene uri kuriyumvira ivya Noel vy'impera y'umwaka, nkundira ndakubarire ngo ni igihe umwete w'Uhoraho Nyen'ingabo ushitsa ivyo, canke uzoshitsa ivyo yakubariye, ivyo yagusezeraniye, ivyavugishijwe ku bugingo bwawe. Imana ishimwe cane. Ni vyinshi bivugwa ngaha. Hariho guhozwa kw'abahora biburaniwe, bihebuye, bari mu kigandaro, bambaye ipiri, bambaye ivyirabura, bambaye amagunira. Uhoraho agomba bakure ko ivya kera, aguhoze, akumare agahinda n'akababaro n'akabonge. Uhoraho aguhanagura amarira, umwiza wagenderamo, ukuzazanirwa, ukuyobegwa, ntubone neza uko ibintu bimeze, abikureho. Umwete wiwe ubikureko, akugwize nk'uko yagwije ihanga, akuzuza umunezero nk'uko yawujuje abantu biwe, nk'igihe c'iyimbura, nk'igihe abantu bagabanganya iminyago. Igiti c'ingogo ubuja bwari bukuriko bukuveko. Kubera iki? Kuko umwana tuvukiye. Umukiza ntavutse ubu, ariko twibuka ukuvuka kwiwe. Umwana w'umuhungu, ubutware buzoba ku bitugu vyiwe. Reka ubutware bw'uwo buboneke mu bugingo bwawe wamwakiriye. Kandi nawe utaramwakira, umwakire. Ntavuka ubu, ariko wakire igikorwa yakoze ku musaraba ku bwawe, ucizere, ubabarirwe ivyaha, wihane, ugendere mu kugoroka nk'abandi bose. Ngo azokwitwa igitangaza. Uronke igitangaza cawe muri iki gihe, ivyo wari wizereye ubibone. Igitangaza mu zindi ndimi nk'icongereza bavuga ngo wonderful, it shall be called wonderful. Ni ukuvuga ngo ibintu vyiza cane. Ndakwifurije ibintu vyiza cane biguhanagura amosozi y'umwaka wose waciyemo, kandi namba hari n'ivyiza wabonye, uronke ivyiza cane gusumvya ivyo wigeze kubona. Uheze umwaka neza, ambote, mu munezero, uhimba, uguwe neza, ubwoba bukuveko. Umukama w'amahoro uronke ayo mahoro
amahoro, mbere nturonke amahoro gusa, uronke isoko yayo, mukama amahoro. Data wa twese ahoraho, ukira ubupfubyi, ukira umubabaro, wumve ufise sutiye, wumve ufise ubuvyeyi bugukikuje, umuhanuzi impande yawe. Uronke ibi byose bivugwa ngaha muri iri jambo, umwete w'uhoraho ushitse ivyo, umwete w'uhoraho ushitse ivyo. Ndakwifurije kubona uhoraho ashitse ijambo yakubariye, ashitse ivyo yagusezeraniye, ivyo wari wizereye, ivyo warota kubona. uri kuribaza uti hasigaye iminsi mikenyi, n'indwi zibiri ntizishika. Imana yarabikoze mw'ijoro rimwe, yarahinduriye abatari bake, nk'uko nabivuze no mu minsi iheze. Mw'ijoro rimwe yakuye Abisirayeli mu buja bwa Egiputa. Mw'ijoro rimwe yakuye Yosefu mw'ibohero, buca aba umukuru ahambaye, abo wa kabiri kuri Farawo mu bwami bwari bukomeye ku isi yose. Mw'ijoro rimwe Esiteri yaraye aragapfuvyi, avyuka ari umwamikazi akomeye, umwamikazi w'umwami aganza ibihugu 127. Mw'ijoro rimwe Yesu yaraye ari kiziga, avyuka yanesheje rupfu na kuzimu. Mw'ijoro rimwe Pawulo na Sila baraye bakubiswe, ariko muri iryo joro nyene imyango yose iruguruka, iminyororo iradohoka ibavako, imatane zibavako, imyango iruguruka, abari bababoshe buca babarira ngo nibabarekure bagende. Uhoraho abigukorere, binyaruke bigende neza, uhimbagwe, ugubwe neza, uryoherwe. Nawe uzuvuge ngo umwete w'uhoraho washikije ivyo. Uragahezagirwa n'Imana yawe. Imana ikugirire neza impande zose, ishitse ivyagusezeranye. Urakoze kudutega yombi, kandi warakoze gusangiza abandi ijambo ry'Imana, ukarimenyesha abandi n'ubutumwa bwiza tuza turarungika. Mboneyeho gushimira abatwandikira n'abaturungikira amaudio y'intahe, ziraduhezagira. Ntidushobora kuzisangiza abandi kuko ntituba dufite uburenganzira bwanyu, kandi ntituba tuzi aho mwifuza ko zishika kuvugwa. Mugabo Imana ibahezagire. Turaryoherwa no kumva ivyo Imana ibakorera, no kumva ivyo tusangira namwe, ingene twobasengera hari ingorane. Imana ibagire neza. Murakoze kudutega yombi, muragahezagirwa. Niyabahamagaye, nibazigama, nibakunda. Murakoze. Umunsi mwiza.